Mu gihe hamaze imisi hibonekeza incabwenge zihurumbira kuja gukorera mu mahanga, umushingamateka Terence Manirambona yarabajije ikiriko kirakogwa kugira iyo ngorane itorega umuti. Igihugu kubera turabe yuko ingaruka z'imyaka 10 kuko bino bintu bisanzwe kandi bifise inkurikizi zidasanzwe ku gihugu. Kumbure n'iyi vision tuvuga 2060 turashaka gusanga ibyo twosanga bitoye nta gihe bikihaba. Kuri ico kibazo umushikiranganje w'amashuri yisumbuye na kaminuza François Havyarimana ashikiriza ko vyagaragaye ko imishahara y'abigisha bo muri kaminuza hano mu Burundi ari mito ugereranije n'ibindi bihugu. Harageze igihe mu gihugu cy'u Rwanda bahemba imishahara minini cyane rwose ugereranije n'iyo mu Burundi. Abigisha benshi muri kaminuza y'u Burundi baciye bagenda gukora mu Rwanda, hanyuma leta irabona ko kaminuza y'u Burundi igiye kugara, hanyuma hacara afatwa ingingo zo gusubira kugarukana abigisha. Muri izo ngingo zafashwe haragiyemo ukuduza agashahara k'abigisha, haragiyemo n'ibijanye no gufata neza novuga abigisha bamwe bita aba assistant bagiye kwiga, aho baciye bashiraho ingingo y'uko umufasha w'umu assistant agiye kwiga azoguma ahembwa umushahara. Uko ico gihe n'ugiye kwiga aravye les conditions abigisha bahembwa mu gaha mu Burundi benshi baca bigumirayo. Leta n'ikivuga kugira ngo bagumeyo, reka umukenyezi yasigaye ngaha hagiye kwiga umugabo, cyangwa yo umugabo yagiye kwiga hagiye, cyangwa umugabo yasigaye ngaha hagiye kwiga umukenyezi, babafate neza bagume bahembwa umushahara nk'uko uburyo bari ku kazi. Vyaratumye iyo ngorane ihera. Murumva rero yuko izo ngingo zafashwe haciye igihe kitari gito. Ubu rero uravye ingene ibintu bigenda birahindagurika ku isoko, vyagaragaye yuko imishahara y'abigisha bo muri kaminuza ngaha mu gihugu cacu ugereranije n'iyo mu bindi bihugu ari mito cane rwose. Tubibutse ko ivyo umushikiranganje François Havyarimana yabivuze igihe yari umutumire mu nama nshingamateka kuwa 22 Myandagaro 2024 i Bujumbura.